Ikaze nshuti bakunzi ba BTV Burundi, ikaze tubashikiriza amakuru avuga muri mwe Kirundi, kugira mushikirizwe na jewe Gilles Verne Nakimana. Igihugu c'u Burundi kirakwiye gushira imbere ibintu vyangombwa mu bijanye n'ubutunzi, mu ntumbero yo kugira Burundi buzoshike ku ntumbero bwihaye, igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom. Elvis Munyaneza yaduteguriye iyo nkuru. Imbona kazoza y'u Burundi y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 nishobora gushikwako hadashizwe imbere ibintu vyangombwa mu bijanye n'ubutunzi. Ivyo bigashikirizwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe gishinze kurwanya igiturire Oricom. Mu bintu rero vyangombwa bijanye no guteza imbere ubutunzi hariho ubwa mbere umwimbu, kwimbura umwimbu mu gihugu hagati, hakaba kuzana l'importation donc ibintu dukura mu makungu. Ivyo navyo birafise ukungene bitegeza guca bidandazwa. Aho bidandarizwa haba ari ahantu hazwi. Iburaya no mu bindi bihugu vya Afrika bikomeye, dufata ibihugu vya Afrika, hari ibintu bita alimentation. Uravyumva? Ibintu bita alimentation biri mu mazu manini yitwa mamall, usanga mu vy'ukuri ibintu vyose birangurwa mu makungu n'ibikorerwa mu gihugu bidandarizwa aho hantu, kandi birorohera na leta gukurikizana ibintu bita amanorme. Kanyuma kandi kenshi baragira n'ivyo bita categorisation, ni ukuvuga ibidandazwa bikeneye bihambaye ubitora, ibindi bitora. Mugabo uno munsi wo babaza uti mbega ibidandazwa kanaka tubitora ngaha ni hehe, haraho mubona? Gabriel Rufyiri arabandanya amenyesha ko leta ikwiye gufata ingingo zikwiye kugira Uburundi bushike kuri iyo mbona kazoza. Leta igomba gufata de mesures zikwiye kugira ngo iyi mbona kazoza turiko turajamwo mu vy'ukuri dushobora kuyijamwo twumva ko turiko turaja. Mugabo tugitatona tutabona ibintu turimwo bizotugora ko dushobora gushika kure mu bintu vy'ubutunzi. Ivyo rero navyo ngira bishoboke, n'ubundi abisubiyemwo abantu bo muri leta hari ibintu bagomba gukora, nuko bagira focus, baraba gusa ibijanye no gutunganya ibintu vy'igihugu. Ivyo bikaba vyashikirijwe mu nama ishirahamwe Oricom ryagiranye n'amenyeshamakuru kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 27/0 uyu mwaka. Ariko arakorwa ibishoboka vyose kugira ngo abitura ikigombeye ndetse n'abitura igisata kirabi vy'amatongo batunganirizwe neza. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe ihiga ca leta Nestor Ntahontuye. Elvis Munyaneza kandi niba duteguriye iyi nkuru. Bimwe mu bibazo vyashikirijwe n'umushikiranganji mu vyajejwe harimwo ikigega ca leta Nestor Ntahontuye mu gihe yari umutumire mu nama nshingamateka ku igenekerezo rya 23/0 uyu mwaka, harimwo ikibazo kijanye n'abakozi bo mu kigo OBR n'abakozi bo mu gisata kiraba ibijanye n'amatongo batakira abenegihugu baje babitura. Umushikiranganji w'ikigega ca leta yishuye agira ati: iyo aba bakozi batariko bakora neza bahombesha umwenegihugu bakongera bagahombesha leta. Aha rero birasaba yuko haca haza harafatwa ingingo, uko rimwe na rimwe mbona guhanura hari igihe usanga bisendwa, bigasaba yuko hafatwa ingingo. Nko muri obere nivyo muri no misi twari tugize imisi hari abakozi benshi babura bivanye n'abakukurutse ndetse n'abandi bagiye barirukanwa, hamwe n'abagiye mu turuko two guheza ubuzi bwabo. Ubu rero ngira nkuko mwage murabibona turiko turabasubiriza kugira ivyo bihengeri bihave, ndetse n'aba bari cane aba usanga bari mu ntara zitandukanye abatariko barakora neza nkuko vyagiye biboneka twaramaze kubahindura. Ubu hari ama ekipe mashasha, mugabo kandi tubandanya dukurikirana abantu bose bazana utunenge kandi ari abakozi bategerezwa gufasha bene gihugu kugira hafatwe ingingo zikenewe kandi ku gihe kugira bashobore guhindurwa basubirizwe n'abandi canke baje mu bibanza novuga bijanye n'akazi baba bashoboye. Iki cyo muri titre foncier nibaza yuko ni ikintu gikomeye cyane, tuzoheza tukivugane na mugenzanje ajejwe ubutungane kugira koko
abenegihugu boroherezwe ndetse dushobore no kuronkamwo n'amahera atari make. Akaba yabishikirije mu nama nshingamateka mu gihe hariko harashigwa ahabona n'umugwi w'amaho ujejwe ivy'ubutunzi mu guteza imbere ishigwa mu ngiro y'amafaranga leta ikoresha mu gice ca kabiri, ca gatatu n'ica kane kuva mu mwaka w'ibihumbi 2023 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2024. Mbere ko turangiza amakuru yacu katubande dusabe mugenzi wacu Eric Nibaruta atubwire ayavuga mu makungu. Umukuru w'igisirikare ca Sudani Abdel Fattah al-Burhan yagarutse mu karere kiwe i Khartoum ku mugwa mukuru wa Sudani. Igaruka ryiwe ryabaye umunsi ugira kabiri inyuma y'igitero sindamusiga cakozwe n'indege zitagira abapilote ku bitaro vyitwa El Fisha ku mugwa mukuru wa Darfur y'uburaruko mu burengero ahari cicaro ca FSL, byatumye habaho ukuza kw'intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Arabia Saudite byafasha ivyo bitaro. Igisirikare kirifashe neza nkuko bivugwa na General Burhan muri ako karere kabamwo abagenerale. Isanamu ico gisirikare cashize ahabona caremeje ko umwasi wabo Mohamed Hamdani ategerezwa komoka. Mwomenya ko amasanamu yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi zerekana ko hariho umwihwezo hagati y'uwo mukuru w'igisirikare ari muri ako karere kabamwo abagenerale hamwe n'ingabo ziwe. Tubandaniza amakuru yacu mu gihugu c'Ubufaransa. Igitigiri c'ibura ry'akazi cariyongereye cane mu gice kigira gatatu n'ica kane mu gihugu c'Ubufaransa, aho caduze ku rugero rurenga ibitigiri 3.9% mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ivyo biharuro ni ryambere bishitse kuri urwo rugero mu gihugu c'Ubufaransa mu myaka 10 iheze. Nyuma y'ikiza ca coronavirus, ibiharuro bigera ku bitigiri 7.4% by'Abafaransa nibo batagira akazi mu kwezi kwa Kigarama ku mwaka uheze. Iryo gurirana ry'abatagira akazi yibonekeza ku banditse mu bitabo haba haheze amezi 3. Abagera ku biharuro bingana na 2.8%, aho rero muri abo ku mwaka ntabandikwa kugira ngo baronka akazi barenga igitigiri 1.1%. Iyo amasezerano y'akazi arangiye ajanye n'inkino mpuzamakungu, harasigurwa neza ko ubushobozi bw'ubutegetsi mu Faransa ataco buba bugifasha mu bijanye n'itanga ry'akazi. Amashirahamwe y'abanyamitahe nayo arirengagiza ico kibazo c'abatagira akazi, ugasanga ntiborohewe. Ubufasha mpuzamakungu nabwo ntibugira ico bubafasha. Igaruka ry'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump naryo rizotuma Ufaransa budafashanya na leta yiwe mu bijanye n'itangwa ry'ubuzi. Nangaduce turangiza amakuru twariko turabashikiriza kandi abashimire mwebwe mwese mujye gukurikirana ibiganiro by'imurika kure yacu ino yanyu ya BTV Burundi naho ubutaha murakoze.